Umunsi wa gatandatu igenekerezo rya 20 mu kwezi kw'indwi mu 2024 igihe cy'isaha 8:45 harabaye isanganya ry'imodoka kwibarabara nimero 1 ku mutumba Muhororo zone Mageyo. Iryo sanganya ryabaye rigizwe rishikiye imodoka Coaster ifise imparati fe ubusa 67A y'ishirahamwe ritwara abantu ryitwa Ngenzi Transport. Iyo modoka yatembagaye Coaster yaratembagaye cyane imanuka mu mwonga w'uyo mutumba Muhororo ku buryo by'ukuri umuntu aravye ingene iryo sanganya ryabaye byari bigoye kumva no gutahura yuko hari abantu bashobora kurokoka, ariko hari abashoboye kurokoka mu iyo modoka. Rero abitavye Imana bashengeye bashika ku ndwi, bashengeye aho nyene, abagabo 3, abafasoni 2 hamwe n'abana 2 b'abakobwa. Iryo sanganya rero murumva yuko bitari sanganya risanzwe, ni ukuvuga rero hariho abashika 28 bakomeretse. Mwabo 28, 19 baciye bajanwa mu bitaro vya Hopital Militaire, hanyuma 5 bajanwa kuri Rwakare, hamwe n'umwe ari muri Tanganyika Care, bitaro by'abigenga ariko aravurizwaho. Mwabo rero bagize ivyo bibazo, hariho bamwe bamenyekanye bamaze kubona ababo, mugabo hakaba n'abatarabona ababo. Mu bashengeye umwana umwe w'umukobwa niwe atarabona umuryango wiwe nturaboneka. Baracariko rero barawurondera, twese ko turafashanya kugira ngo ushobore kuboneka umuryango, hashobore kuboneka umuryango w'uwo yashengeye. Hanyuma hariho rero n'uri mu bitaro, umukobwa yitwa Muhimpundu Berize, na wene araca umwana w'umukobwa w'imyaka 24, ariko ntararonka umuntu n'umwe amufasha. Kuva rero akigira isanganya yagumye afashwa n'abarengana b'ivyo kumuvuza, biba n'ivyo kumufasha mu buzima bwa misi yose, kuko yarababaye mu mugongo hasa n'ahavunitse, mugabo arafise ubwenge. Ni ukuvuga yuko rero aba bantu bari mu bitaro, hariho abavurizwa ngaho, mugabo benshi barakenera ca cuma citwa scanner kugira ngo bagende gukurikiranwa. Scanner rero nayo murabizi ko ata bitaro na bimwe vya leta ngaha mu gisagara ca Bujumbura bifise scanner, ku buryo babajana mu bitaro privé, kandi scanner isaba amafaranga menshi cyane, ku buryo rero bigorana kenshi nk'abo bantu kwise abantu aho nikora. Byabaye ngombwa yuko bamwe n'abandi dufashanya kugira ngo bashobore kugenda kuvurizwa n'ivyo bitaro by'abigenga. Abo 2 rero barashoboye kuvuzwa, gupimishwa, hanyuma barabona iciza. Umuntu yovuga nuko twasanze ata bibazo bihambaye cyane bafise mu magara, mu magara yabo baravye ivyo byuma vya scanner, naho hari ububabare budasanzwe.
rero birakenewe yuko nk'abo bantu badariko baragira babakurikirana imiryango yabo yoboneka kugira ngo bashobore kubakurikirana. Hariho n'abatinya baba ari inshuti baca bashitinya kwiyerekana kubera co bavuga bati ibintu vy'amafagitire bica bitujako n'ibindi mugabo abo badafashwa turi en contact n'ababijejwe no bamenyesha mbere yuko nk'uyo Muhimpundu Berize ibitaro hôpital militaire twaramaze kuvugana bariko baramuvura nta kintu kimwe bamusaba kiretse gusa ico gipimo cyagiye kugirishwa muri Tanganyika carishwe ibihumbi bishika ku majana 150 mugabo birishwe n'umugira neza kubera bo bari privé ivyo nabonye umengo bobo ntibibaraba ariko nabone barafashije kuko amafaranga atari bwaboneke baremeye ko atangwa tubishinze kandi ayo mafaranga yaratanzwe ibitaro byarashoboye kurigwa kugeza kuno mwanya ivyo bitaro Tanganyika byarashoboye kurigwa kugeza kuno mwanya. Rero murumva yuko ivyo byakozwe ikintu twagomba tuvuge kindi n'ukuri no gushima no gushimira abantu batandukanye n'inzego zitandukanye zashoboye gufasha kugira ngo ibi bintu byashitse ubuzima bw'abantu ntibusubire kuhasigara kuko kuva iri sanganya riba abantu benshi cyane barakoze ibidasanzwe. Reka duhere ku benegihugu bo ku mutumba Muhororo. Abenegihugu ku mutumba Muhororo abantu bazi kujya mutumba uramanuka mu mwonga nk'ibirometero nka 4 canke 5 ku musozi umeze ukuntu uhagaze, ariko abantu baho barabaduganye ka centre de santé kari kahari hejuru n'akimageyo barabazana hanyuma barabadugana. Nta muntu n'umwe yashobora kwibaza ko umuntu ashobora kudugana umuntu kuyo mutumba n'ibintu bigoye gutahura, ariko nukuri twagomba dufate kano kanya tubashimire bivuye ku mutima kubona barashoboye gukora igikorwa kimeze gutyo. Ni igikorwa cerekana ko Barundi bagifatanye mu nda. Abandi bantu bo gushimira ni administration duhere kuri mustanteri hamwe n'abajeje igipolisi ngaho hantu hamwe n'abaraba iyo centre de santé yaho barakoze ibikora inka ku buryo abo bantu bari kuva amaraso bakagira ingorane bagashobora no kuba abandi bashengera, mugabo barakoze ibidasanzwe kuyo mwanya nyene. Mustanteri yarabonanye mbere n'abantu bo muri Oricom baranafashanya hamwe n'abapolisi uwo mwanya nyene ku buryo twagomba tuboneraho kandi umwanya wo gushimira abantu bariko baramanuka bari mu modoka ku buryo imodoka zaciye zimanukana abo bantu. Imodoka zari zisanzwe ko zirarengana ziramanukana abo bantu mugabo baca bagira ikibazo bavuga bati none kuko bagomba batwara uga centre de santé kimageyo mugabo uravye ingene bari babaye byari bigoye cyane yuko ako ga centre kimageyo kari gushobora kugira ico kabafasha. Nukuvuga ama premier soin aheze ngaho kwa centre de santé kari kuyo mutumba Muhororo. Rero icaciye kiba nuko haje hafatwa ingingo yuko bomanukanwa i Bujumbura mugabo baca bavuga bati nibari babakurikirana kuko baca bashika badufunga cange hari bazo vyinshi mugabo abantu bo muri Oricom bari ngaho na bace bavuga bati niba bajani Bujumbura nta kundi vyogenda hanyuma ibindi birigwa batumvikana ko bace bumvikana yuko bagenda kuri Rwakarede, ariho Rwakarede naho ibitaro byararengewe baca bamwe baja kuri Rwakarede abandi baja kuri hôpital militaire. Rero byarakozwe hanyuma baca bashika barabavura barakoze ibidasanzwe mugabo abantu ba kabiri twagomba dushimire nuko hari umuntu yaterefonywe n'umuntu wo muri Oricom, umuntu wo mu biro by'umukuru w'igihugu akomeye atangone kuri bavuga ngaho ko bidakenewe, yaciye akora ibishoboka byose uyu mukuru
ararondera umushikiranganji ajejwe iby'amagara y'abantu, ararondera umuyobozi w'akarere, ararondera umuyobozi wa hôpital militaire. Bose by'ukuri abo bantu bashitse bari kumwe n'abo bantu bo muri Oricom barafasha ibidasanzwe, kuko abo bantu bose baciye bavuzwa atakibazo na kimwe kirimo, nk'uko amateka bitegekanya mu masaha 48. Kubera abantu bagize accident bategerezwa gufashwa mu masaha 48 atakintu batanze, naho no mu nyuma baca bariha, mugabo baca banza gufashwa ubwa mbere. Mu nyuma rero murumva yuko ivyo vyabaye, harabaye akayensida gatoyi twibaza ko adakwiye gusubira kuba, aho abantu bari bazanye abo bantu bagwaye baciye babanza kubafunga ngo nibabanze barindire, kandi bo bagize neza. Urumva nivyo bimenyerewe ko umuntu ajanye umuntu kwa muganga yakomeretse yagonzwe baca bamufunga. Ivyo bintu rero twagomba tubigaye kandi dusabe ntibizosubire, kuko ntiwogira kugira neza uce wongera gucuza gufungwa. Murumva ko ivyo bintu ni vya bindi bica bituma abantu bariko bagira neza babone basanga n'umuntu agize ikibazo kwibarabara ntaca mwunguruza. Ivyo bintu rero nibaza yuko muri leta hakwiye kuvyiga kugira ngo ntibizosubire, kuko murumva yuko bituma abantu baca bagira imitima ikomantaye kugira ngo ibintu bize biragenda neza. Abandi bantu twoshimira n'umuyobozi ajejwe iby'abakozi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu. Uyo muntu yarakoze igikorwa kidasanzwe, kuko mugabo urumva yabishinzwe n'ababijejwe, muravyumva. Kuko hamaze gushikanwa abo bantu bakomeretse, kuko nibyo vyihuta cyane kugira ngo abo bantu bashikanwe. Murumva ko bazanywe n'abantu barengana. Uyo muntu yaciye arondera amambulance, uyo muyobozi arondera amambulance ya leta. Murazi ko n'ivy'ibitoro bigoye, baragenda baratora abari bashengeye kugeza isaha 12 abanyuma bari bashitse mu mahopito abiri, hopitale bamwe bari kuri hopitale kwa Karede batatu, abandi batatu bari kuri hopitale militaire, n'umwe w'umuyisilamu baciye bafuba ubwo nyene. Mugabo abo bandi n'ubu buya niho bari. Mwabo rero bari ngaho hariho umwe kugeza kuri ino saha ataramenyekana, umuryango utaramenyekana, umwana w'umukobwa w'imyaka hafi 13. Rero twagomba tubonere kano kanya dusabe abantu baba bazi yuko hari umuntu yoba yaraje mu iyo modoka ngenzi yari ivuye, kuko bamwe bajya bakuye Muyinga abandi bahitana Igitega, ni ukuvugana nta wundi muntu n'umwe yatoye ahantu na hamwe. Abantu rero baba bazi yuko hari umuntu yoba yaraje, umwana w'umukobwa yaje mu iyo modoka, dusaba yuko bo telefona muri Oricom ku nimero 22 25 20 kugira ngo bababwire ingene vyosha bigenda bikurikira, kuko turi en contact n'ibitaro, turi en contact n'irya agence ngenzi kwegira bya declaration, ni ukuvuga bya assurance, kugira ngo ibintu byose bifata inzira. Kandi ni vyiza yuko n'umupeji, kuko ari umupeji w'Imubimbi akorera hariya hantu, yaciye agenda araca mu bitaro agira afata cyo no kuta identification mwidondoro w'umuntu n'umwe. Urumva mugabo uyo muntu kugeza nino saha nta mwidondoro uraboneka, kandi ibintu bimwe byarashitse muri assurance ejo, mugabo nivyo bindi baboneka bica bigenda kugira ngo bashobore gukurikirana kandi bashobore no kuvuzwa bakigwaye. Hanyuma uwundi muntu ataraboneka, umuryango utaraboneka, n'umukobwa yitwa Muhimpundu Berize. Uyo agwariye muri hôpital militaire, harabashoboye kumufasha ko nabivuze kare. Uyo rero nawene umuryango wiwe nturaboneka. Ni vyiza yuko
umuryango we woboneka kugira ngo bamukurikirane. Hari abaca batinya ibijyanye na fagitire, nagenda babwire yuko mu bantu dushimira cyane, turashimira ibitaro w'akarere, tugashimira n'ibitaro hôpital militaire, kuko kuva bagishika bagumye bavuzwa. Mugabo kandi n'uyo mwigeme atararonka abiwabo nawe naguma avuzwa. Mwumvise yuko hari amafaranga atari yashoboye kurihwa, mugabo yarishwe. Ubu rero abo baba vulnerable, abo bantu batagira babakurikirana, tuca dusaba ubushikiranganje bubijejwe, ko ubushikiranganje bubijejwe bubikore. Kandi twarabivuganye n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, baca babikora. Bene ivyo bitaro baca babikora kugira ngo uyu muntu avuzwe kandi abandanya avuzwa, ko n'ubu aravuzwa. Rero kubera atagira n'umugwaza, twaciye tuba turarondera umuntu amugwaza, kuko n'umuntu atikoma ativyura kubera umugongo warononekaye mu ijambo rimwe. Ni ukuvuga akenera abantu baguma bamufasha, kandi ibitaro navyo ntivyo bishobora. Rero twaciye tuba turarondera umuntu wifata kibanza baramugwaza, mugabo arihwa amafaranga kugira ngo bitungane. Rero murumva ko ibibazo ari vyinshi, mugabo abantu nico nakundiye, abarundi barafashanya mu bihe biba bidasanzwe. Kubera ivyo byose rero twabonye mwishirahamwe Oricom, twifuje kugira ibintu dusaba. Hari ivyo dusaba leta, hari ivyo dusaba abagendera mu mamodoka, hari n'ivyo dusaba aba n'abandi. Ubwa mbere ivyo dusaba leta, kubera tubona ama accident aguma ariho, kandi mu Burundi ho tubona ari menshi cyane. Twifuza yuko muri leta bo teragira ibiti ku mabarabara kugira ngo bikinge, kuko nk'ubu ntababesha, iyo hataba ibiti byagiye biratangira muri uriya mwonga iriya modoka yaguyemo, twibaza ko hari gupfa abantu benshi cyane gusumba aba bantu bashengeye. Hamwe no gutera ibiti rero boshiraho bya vyuma bikinga vyitwa mu gifaransa berme ku mpande z'amabarabara, kuko navyo birakinga ko imodoka zimanuka ziti barabara. Murabona ko ahantu henshi ivyo vyuma atabihari. Twebwe rero twifuza yuko ivyo vyuma mu vy'ukuri vyoja kugira ngo bikinge. Muzorabe mu bindi bihugu nk'abantu baze kuja mu Buganda, mu Rwanda, muri Tanzania, usanga ahantu imodoka ziruka kugera ziruka gushika ari ya 60, haba hari ivyo vyuma vyitwa berme canke harateragiye ibiti. Mugabo ngaha mu Burundi murabona ko ivyo bintu atabihari. Ikindi kintu twagomba dusabe leta, ni mu mwaka wa 2024 mu vy'ukuri ntivyumvikana na gatoya ko ibitaro capitale économique ataskaneri hari mu bitaro vya leta. Ivyo bintu vyumvikana na gato. Rero leta igomba kugira priorite ku buryo ibitaro kuko leta ishobora gufasha abo bantu bato abo bantu bagowe. Murumva nk'aba bantu bagize ingorane, murumva ko barinze kurondera bagira neza twarinze kurondera bagira neza babarihira, kuko mukoze ko ndavuga sero capitale ime mu vy'ubutunzi. Ikintu bitaro capitale ime umutahe ukomeye n'abanyagihugu. Iyo umutahe rero ukomeye ari abanyagihugu badafashwe neza, biragora gose yuko itunga ry'igihugu rishobora gutera imbere igihe abantu batariko barakingirwa. Rero turasavye yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo ayo mascanner aboneke mu bitaro. Urabona nka hôpital universitaire de Kamenge, hôpital militaire, hôpital Prince Regent, hôpital Prince Louis Rwagasore, kumva ivyo bitaro bitagira amascanner biragoye kumva no gutahura. Hama ikindi twagomba kubwira cyane cyane abagendera mu mamodoka ayo gutwara abantu, twifuza yuko bomenya ko amategeko afise uburenganzira abaha, arafise uburenganzira abaha, kuko rimwe na rimwe aba bashoferi batwara izi modoka hari igihe bo birukana amafaranga canke bakiruka nibi na biriya, bagaca bagira umuvuduko urenze. Abantu bari mu mamodoka
ukamenga mengo ntibibaraba canke bakagira ivyo bagomba. Barafise uburenganzira bwo kwankira umushoferi ko yiruka babonye agararije ko rimwe na rimwe nabone hari bibagora bakanga kubumvira. Barafise uburenganzira bwo guca bamutegeka ko bava mu iyo modoka. Turazi ko bitoroshe mugabo burya amagara yawe utayakunze burya ntawe uzoyakunda gusumba wewe.